Turabaramukije mu bumwe musomo kurikana ibiganiro vya Ganawe TV twizera yuko mumeze neza cyane tunabandi kaze mu gaca cyingine cyo kuno munsi wa kabiri genekerezo rya 17 kwezi no kwa gatatu mwaka 2026 mu gihano cya cyingine cyo kuno munsi turaza kuba tuhera makuru yacu muri UEFA Champions League aho hategekanijwe inkino zigiye zitandukanye na cyane urukino rudasanzwe rwitezwe ku munsi w'ejo gusubiriza hagati mu Manchester City ndetse n'umugwi wa Real Madrid turaza kuba ducamo turabe ni Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Alaba ndetse na Alvaro Carreras bamaze ko bagaruka mu rukino rwo ku munsi w'ejo bazoba bahari ariko kandi ni equipe ya Manchester City ubona ko iritegura imwe bidasanzwe kugira ngo irako ishobora gukora icyo bitwa remontada bayikora umugwa Real Madrid kugira ashobore kuba babandanya mu gice kizokurikira ariko vyose turaza kuba tubicamo tubirabe sigoro rukino rwonyene hari n'izindi nkino nyinshi zigiye kuba ziba ku munsi w'ejo ariko kandi ku munsi wa gatatu ndetse no mugwa FC Barcelona zokina no mugwa Newcastle United vyose turaza kuba tubicamo equipe ya Manchester United kuva ifashwe n'umugabo yitwa Michael Carrick irabandanya kwitwara neza bari kumwe n'umusore wabo wo hagati ari we Bruno Fernandes turaza kuba ducayo turaba makuru ariko aravugwa muri no mugwa Manchester United ariko kandi muri Chelsea the Blues naho nyene hari amakuru menshi ariko aravugwa rero ayo namwe n'ayandi agiye atandukanye tuza kubashikiza no munsi musangwe ikaze muri kino kiganiro cyacu Ganawe TV. Ku munsi w'ejo rero muri UEFA Champions League azo bariko baraba inkino zo gusubiriza nuko kare igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 zo burukino bwo gusubiriza hagati y'umugwi wa Sporting Club de Portugal ndetse n'umugwi wa Bodo Glimt kuva mu gihugu ca Norvege mu gihe umugwi wa Bodo Glimt ari wo banje gutsinda Sporting ibitsindo bigera kuri 3-0 Chelsea the Blues nayo izokwakira umugwi wa Paris Saint-Germain kuri Stamford Bridge mu gihe umugwi wa Paris Saint-Germain mu rukino rwa mbere watsinze ibitsindo bigera kuri 5 kuri uno mugwi wa Chelsea the Blues Manchester City kuri Etihad Stadium yakira umugwi wa Real Madrid ariko ni Real Madrid yaje kubitsinda Manchester City mu rukino rwa mbere kuri Santiago Bernabeu ibitsindo bigera kuri 3-0 nayo Arsenal izokwakira umugwi wa Bayer 04 Leverkusen mu gihe mu rukino rwa mbere umugwi wa Leverkusen waje kuba unganya n'umugwi wa Arsenal igitsindo kimwe ku kindi ku munsi wa gatatu ni equipe ya FC Barcelona izokina n'umugwi wa Newcastle United mu gihe mu rukino rwa mbere equipe ya Barcelona yanganije na Newcastle Liverpool izokwakira umugwi wa Galatasaray kuri Stamford Bridge nako kuri Anfield Road Park Murantunga mu rukino rwa mbere ni Galatasaray yari yatsinze umugwi wa Liverpool igitsindo kimwe ku busa nayo umugwi wa Bayern Munich uzokwakira umugwi wa Atalanta Bergamo mu gihe mu rukino rw'ibanze Bayern Munich yatsinze ibitsindo bigera kuri 6 kuri kimwe no mugwi wa Atalanta Bergamo nayo Tottenham yakira umugwi wa Atletico Madrid mu rukino rwa mbere umugwi wa Atletico Madrid waratsinze umugwi wa Tottenham ibitsindo bigera kuri 5 kuri 2 hano turagaruka cyane ku rukino ruzoza umugwi wa Manchester City ndetse n'umugwi wa Real Madrid nuko equipe ya Real Madrid yamaze kuba yiyunguruza yerekeza hariya mu gihugu cy'Ubwongereza neza i Manchester aho bagiye ku munsi w'ejo w'Imana no musore akaba amaze kuba banahashika ni equipe ya Real Madrid rero igiye kubikina na Manchester City yagarukanye bamwe mu basore babo nk'uwitwa Kylian Mbappe uwitwa Jude Bellingham Bellingham uwitwa David Alaba ndetse n'uwitwa Alvaro Carreras nabo ku munsi w'ejo bazoba bahari bazoshobora kugaragara mu rukino ariko kandi biranavugwa yuko uwitwa Kylian Mbappe wewe ashobora gukina bivanye nuko urukino ruzoba rwifashe binavugwa ko uno mukinyi Kylian Mbappe mu gihe score cyangwa se urukino rwari ko ruragenda neza ku ruhande rw'umugwi wa Real Madrid uno mukinyi Kylian Mbappe ashobora kutazokina runukino atariko n'ivyaba ngombwa bikaboneka ko yoba akenewe kugira ngo ashobore kwinjira azokina ariko mu gihe urukino ruzaba ko ruragenda neza ku ruhande rw'umugwi wa Real Madrid uwitwa Kylian Mbappe ashobora kutazogaragara muri runo rukino binavugwa cyane yuko uno mukinyi Kylian Mbappe ashobora kuzotangura ku gatebe kabasubirira abandi rero ni equipe ya Real Madrid ubona ko yungutse abakinyi bagera kuri 4 yagiye kuba bafasha muri runo rukino rwo gusubiriza bagiye kuba bakina n'umugwi wa Manchester City ku ruhande rwa Manchester City nabo bashoboye kugira icyo bavuze imbere yuko bakina runo rukino n'umugwi wa Real Madrid ku munsi w'ejo ni uwitwa Pep Guardiola yagize icyo abazo kujyana n'abakinyi biwe
ko boba bafise ukwizera kuko ku munsi w'ejo bashobora gukora ico bitwa remontada bagasubiriza mu ndumane uno mugwi wa Real Madrid bino bitsindo bitatu wabatsinze mbere bibaye ngombwa kanarenza k'igitsino kimwe canke bibiri kugira ngo bashobore kubasezerera no mugwi. Ni Pep Guardiola rero mu majambo yiwe yaje ko yishura uno munyamakuru ku kibazo yaramaje c'abakinyi biwe ati nimba batavyemera canke se batavyizera hano bakinyi biwe ati ni kibazo cabo kumenya ati nabantu bakuze baronka imishahara myiza bafise base n'abanyina ati kandi bararezwe neza cyane ati nimba rero batavyizera nibisubirira imuhira nibagume mu nzu twebwe dutegerezwa kugerageza none ati nta nico dufise cyo kuhomba muri kicumba. Yongera abwira abanyamakuru ati hari numwe yoba yizera yuko twoja mu gice gikurikiye ati nta numwe ati rero ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City ndetse n'abakinyi dutegeza kugwana ibishoka byose kugira ngo dushurabe yuko twosezere no mugwi wa Real Madrid. Ariko kandi ano majambo ntiyavuzwe n'uwitwa Pep Guardiola gusa no mumenyereza wa Manchester City ariko kandi n'uno mukinyi akaba nakizigenza no mugwi wa Manchester City ariwe Bernardo Silva nawe nyine yagize icyo avuga kuri no rukino rwa Real Madrid ndetse na Manchester City. Avuga yuko mu mupira w'amaguru ibintu byinshi birashobora kuba mu rukino rumwe ati rero tuzogwana gushika ku munota wa nyuma ati ibintu byinshi birashobora kuba hano kuri Etihad Stadium ku munsi w'ejo wa kabiri. Rero no kurinda twaraba nimba iki cizere no mugwi wa Manchester City wifitiye ko vy'ukuri kizokunda bagashobora kwitwara neza imbere no mugwi wa Real Madrid bagawusubiriza mu ndumane ibitsindo bigera kuri bitatu wabatsinze mu rukino rwa mbere ndetse ko bashobora no kuronka ibitsindo vyiyongere ku byo bazoba baronse kugira ngo barakoshobora gusezerera no mugwi ariko mu rukino vy'ukuri tazoba vigoroshe ku mpande zose. Rero no kurinda twaraba iyo bigiye kuba biherera hagati y'umugwi wa Manchester City ndetse n'umugwi wa Real Madrid. Ku rundi ruhande ni umugwi wa Arsenal the Gunners nawo uzoba wakiriye uno mugwi wa Bayer 04 Leverkusen hariya kuri Emirates Stadium. Ni Arsenal rero nkuko vyaje ko bitangazwa n'uwitwa Michael Arteta mu kiganiro n'abamenyesha makuru yakoze imbere yuko batana mu mutwe no mugwi wa Bayer 04 Leverkusen nuko uwitwa Arteta yatangaje ko uwitwa Julian Timber ndetse na Martin Odegaard batazokina ku munsi w'ejo mu rukino Arsenal izokina n'umugwi wa Bayer 04 Leverkusen. Rero n'uruhombo rudasanzwe ku ruhande rw'umugwi wa Manchester wa Arsenal guhomba bano basore uko bagera kuri babiri kuko n'abasore bafatiye runini uno mugwi wa Arsenal. Ariko kandi mu ruhande rw'umugwi wa Chelsea de Blues naho imbere ko bazotana n'umugwi na wa Paris Saint-Germain ku munsi w'ejo nabo nyene nuko umugwi wa Chelsea de Blues wamaze kuba uhomba canke se nkuko vyaje ko bitangazwa n'uno Rosenio no mumenyereza wa Chelsea de Blues mu kiganiro n'amenshi makuru yatangaje ko witwa Reece James no kizigenza no mugwi wa Chelsea de Blues ko yaje kubagira ikibazo c'imvune ko ku munsi w'ejo atazogaragara muri no rukino umugwi wa Chelsea de Blues zo kwakiramo umugwi wa Paris Saint-Germain ku kibazo c'imvune yagize bigiye kuba bituma amara indwi zitari nke atariko araboneka mu kibuga. Ariko kandi sino umugwi wa Chelsea biravuga ko no mu mugwi serukira gihugu ashobora kutazoboneka mu nkino bagiye kuba bakina mu kwezi kwa gatatu. Rero n'urundi ruhombo ku ruhande rw'umugwi wa Chelsea de Blues wagize ngo gutakaza kapiteni Reece James imbere yo kubakina n'umugwi wa Paris Saint-Germain ku munsi w'ejo. Ku munsi wa gatatu ni ekipe ya FC Barcelona nayo izokina n'umugwi wa Newcastle United yazo ari gihe cy'isaha imwe y'ijoro iminota igera kuri 45. Ni ekipe ya FC Barcelona rezo kwakira kuri Spotify Camp Nou no mugwi wa Newcastle United mu kino go gusubiriza mu gihe mu rukino rwa mbere no mugwi wa Barcelona washoboye kubunganya igitsindo kimwe ku kindi no mugwi wa Newcastle United kuva mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni Newcastle United rero itazi gutsindira umugwi wa FC Barcelona kuri kino kibuga cabo nuko yatwara ko ku munsi w'ejo bizokunda ko umugwi wa Newcastle bikora. Ariko kandi biranagoye ni ekipe ya FC Barcelona mu nkino 11 iheruka kubikina igarutse kuri Spotify Camp Nou. Ni ekipe FC Barcelona mu izo nkino zose zigera kuri 11 zose yarazitsinze. Ariko kandi muri buri rukino gose ni buri ekipe ya FC Barcelona irinjiza ibitsindo bigera kuri bitatu. Ni Barcelona rero ifise ibiharuro vyiza cyane bari kuri Spotify Camp Nou vyumvikana ko ejo ku munsi wa hirya nako kwa gatatu ekipe ya Newcastle ntibizoba vyoroshe kuko bizoigora kugira ngo ishobore kubitsinda uno mugwi wa FC Barcelona uri muhira. Ariko kandi umugwi wa FC Barcelona ariko aravugwa makuru
y'uwitwa Yohan Laporta ku munsi w'Imana niho vyaje kuba bimenyekana ko witwa Yohan Laporta ari we aje kuba atsinda amatora atsinze uwo bitwa Victor Font bari bahanganye aho witwa Yohan Laporta yaronse amajwi agera kuri 68 n'ibice bibiri kwijana nayo uwitwa Victor Font nawe aza kura aronka amanota agera kuri 22 n'ibice bigera ku 8 rero ni uwitwa Yohan Laporta nyuma yo gutsinda no matora yaje kubashikiriza amajambo akomeye ndetse twavuga ko ari nk'ubutumwa arungitse ku yindi migwi ni uwitwa rero Yohan Laporta yaje kuba atangaza ati mu myaka iri imbere bizoba ari vyiza cyane ati tuzoba abadahagarikwa n'umuntu numwe ico bita unstoppable ati rero ubu butumwa yavuze inyuma yo kuba yaraheje kuba atsinze uwitwa Victor Font bari bahanganye mu matora yo kuba umurongozi w'umugwi wa FC Barcelona ni Yohan Laporta kandi agiye kuba arongora umugwi wa FC Barcelona gushika mu mwaka wa 2031 akaba azosubira mu bikorwa vyo kurongora no mugwi wa FC Barcelona ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi kuno mwaka turimo wa 2026 ariko kandi kuba uwitwa Yohan Laporta yaratsinze amatora ni kimwe mu bimenyetso vyerekana neza cyane ko uwitwa Dietans Flick agiye ko bandanya aramumenyereza wa FC Barcelona ko yari yaje no kuba bitangaza yuko mu gihe uwitwa Yohan Laporta atotsinda amatora ko uno mugabo Hans Flick ashobora kuva muri no mugwi wa FC Barcelona ariko mu gihe Laporta yotsinda amatora zoguma muri no mugwi wa Barcelona rero ni Dietans Flick nawe nyene agiye kuba amara igihe kirekire cyangwa se agiye kubandanya ibyo kumenyereza n'umugwi wa FC Barcelona nyuma yuko uwitwa Yohan Laporta atsinze ano matora ku munsi wa gatatu kandi nuko umugwi wa Bayern Munich uzoramuka wakira umugwi wa Atalanta Bergamo kuri kino kibuga cyabo cha Allianz Arena ariko kandi ni equipe ya Bayern Munich ifise ibibazo bidasanzwe ku ruhande rw'abanyegori buno mugwi ni abanyegori bagera kuri 4 baje kuba bavunika uno mugwi wa Bayern warufise warutekanije kuzokoresha ariko ubona ko bano banyegori bose baje kuba bagira ikibazo cy'imwe ni uno munyegori Emmanuel Neuer no munyegori nimero 1 n'umugwi wa Bayern Munich yaje kuba agira ikibazo c'imvune kubijanye n'imitsi kuko abakinnyi bakunze kugira ikibazo c'imvune mu mitsi yabo ubundi kandi uwitwa Erlich no mukinyi asanzwe asubirira uwitwa Emmanuel Neuer mwizamu nawe nyene yaje kuba agira ikibazo c'imvune nk'ico Emmanuel Neuer yaje kuba agira ubundi kandi no mu nyegori wa gatatu yitwa Jonas Urbig no mu nyegori nawe nyene yaje kuba akomereka ku mutwe ariko kandi umunyegori bari basigaranye yari witwa Leonard Prescott nawe biravugwa yuko yoba afise ikibazo c'imvune akaba asanzwe akinira umugwi w'abatarenza imyaka 19 ariko we akaba afise imyaka igera kuri 16 rero kwenda tukaraba ko umugwi wa FC Bayern Munich uko bigiye kuba bigenda ariko uno mukinyi biravugwa ko ashobora kuba azoboneka mwiza y'umugwi wa Bayern Dominique umva ko ibibazo vyabaye ibibazo muri no mugwi uno mupeti ariwe Leonard Prescott biravuga ko ashobora kuzosama runo rukino rwo ku munsi wa gatatu ruzuza umugwi wa Bayern Dominique ndetse n'umugwi wa Atalanta Bergamo ni equipe ya Bayern ubona ko ifise ibibazo vy'imvune cyane abanyegori bane bose no kuvuga batatu b'umugwi wa mbere ndetse n'umunyegori bari kuzokwikora ko ariwe Leon Klanak no munyegori asanzwe samira Bayern n'abatanye imyaka 19 nawe nyene afise ikibazo c'imvune ubure akabasigaranye umunyegori imyaka 16 niwe rero byitezwe ko azosama ku munsi wejo wa gatatu uno Leonard Prescott nuko bizo bimeze ku rugo ruhande rwa equipe ya Bayern ndetse n'umugwi wa Atalanta Bergamo reka tuze tubandanya n'ayandi makuru ariko aravugwa hanyuma y'ibibuga ni menshi cyane katuze tuyabandana turabe uko vyifashe muri equipe ya Manchester City nako muri umugwi wa Manchester United ibintu vyifashe neza cyane ku ruhande rw'umumenyereza ariwe Michael Carrick uwitwa Carrick abaye umumenyereza wa mbere mu mateka y'umugwi wa Manchester United atsinze inkino zigera kuri 6 za mbere azikinira ari imuhira urukino rwa mbere
uno mugabo yarutsinze umugwi wa Arsenal ibitsindo bigera kuri 3-2 hari mu mwaka wa 2021 ushira 2022 ku munsi muri uno mwaka nyene yaratsinze umugwi wa Manchester City ibitsindo bigera kuri 2-0, atsinda Fulham ibitsindo bigera kuri 3-2, atsinda Tottenham 2-0, atsinda Crystal Palace 2-1. Ejo bundi naho yatsinze umugwi wa Aston Villa ibitsindo bigera kuri 3-1 ari kuri Old Trafford. Izo nkino zose rero mwumvise yashoboye kuba atsinda 6 zikurikirana, ni kuvuga ko yazitsinze ari kuri Old Trafford. Rero akaba ariwe mumenyereza wa mbere mu mateka ya Manchester United yatsinze inkino 6 za mbere akiniye imuhira. Ku rundi ruhande kandi ni uwitwa Bruno Fernandes. Uno mukinyi Bruno Fernandes wo hagati wa Manchester United nawe nyene ariko arinjira mu mateka y'uno mugwi wa Manchester United. Ati bimeze gute ku runo ruhande rwa Bruno Fernandes? Uno mukinyi Bruno Fernandes gushika muri kano kanya maze gutanga imipira igera kuri 16 ivamwo ibitsindo muri uno mugwi wa Manchester United. Ivyo rero bikaba bitari bwasuye gukorwa n'umukinyi wari wese kuva mu mwaka wa 1999 ushira mu mwaka wa 2000. Ico gihe vyari bikozwe n'uwitwa David Beckham, yashoboye kubatanga imipira ivamwo ibitsindo igera kuri 15 muri uwo mwaka wose, umwaka w'inkino w'igihumbi 1999 ndetse n'umwaka wa 2000. Ivyo rero bikaba bisubiye kandi gukorwa uno munsi n'uno mugabo ariwe Bruno Fernandes yaje kubakuramwo rero kuraho agahigo kari karashizwe na David Beckham, aho uwitwa Bruno Fernandes gushika muri kano kanya amaze kuba atanga imipira ivamwo ibitsindo igera kuri 16 mu nkino zigera kuri 30, mu gihe ku rundi ruhande wasigaje n'inkino zigera kuri 8 kandi akaba ari karakurikira arondera gukura kandi gahigo gafiswe n'uwitwa Thierry Henry ndetse n'uwitwa Kevin De Bruyne bashoboye kuba batanga imipira ivamwo ibitsindo igera kuri 20 mu higanwa rikuru ryo mu gihugu cy'Ubwongereza rya Premier League. Nuko inda twaraba ko mu nkino 8 zisigaye muri Premier League ko uwitwa Bruno Fernandes ashobora gukuraho kano gahigo gafiswe n'uwitwa Thierry Henry ndetse na Kevin De Bruyne cyangwa se bashobora kunganya kubijanye nako gahigo. Kuyandi makuru twosozera ko nuko mu mugwi serukiragihugu wa Brazil bagiye kuba basohora urutonde rw'abakinyi uno mugwi wa Brazil ugiye kuba ukoresha mu nkino za gicuti bagiye kuba bakina. Bazokina n'umugwi serukiragihugu w'Ufaransa ndetse n'umugwi serukiragihugu wa Croatia muri uku kwezi kwa gatatu. Ni uwitwa Arsene Becker, uwitwa Bento na Ederson Morales nabo banyegori, uwitwa Carlo Ancelotti aje kuba atumako uwitwa Wesley Alexis Sandro, Danilo n'uwitwa Douglas Santos n'abakinyi bo ku mpande. Mu mutima wa defense yatumye ko uwitwa Marquinhos wa Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhaes wa Arsenal, Leo Pereira Bremer wa Juventus, Ibanez wa AS Rome. Muri mediane cyangwa se ku ruhande rwo hagati yatumye ko uwitwa Casemiro wa Manchester United, atumako Fabinho wa Etihad, atumako André Santos wa Chelsea, atumako Danilo n'uwitwa Gabriel Sara. Kubataka cyangwa se abasatirizi yatumye ko uwitwa Vinicius Junior wa Real Madrid, Rafinha wa FC Barcelona, Gabriel Martinelli wa Arsenal, Mateus Cunha wa Manchester United, Luis Enrique n'uwitwa Enrique wa Rio, Igor Tudor n'umukinyi w'umusatirizi nimero 9 w'umugwi wa Brentford, Ryan ndetse na Joao Pedro wa Chelsea The Blues. Ariko kandi nyuma yo gusohora runo rutonde uwitwa Carlo Ancelotti yagize icabazwa kubijanye no kudatumako uno mukinyi Neymar Junior uno mukinyi wa Santos. Ni uwitwa uno mugabo Carlo Ancelotti yaje kuba atangaza avuga yuko uwitwa Neymar gushika muri kano kanya ataramera neza kubijanye n'umubiri wiwe 100%, atariko kandi arashobora kuzotumwako mu nkino zo mu gikombe cy'isi twimirije kuzokina kizoba muci juno mwaka turumwa 2026. Ati ryategezo kubandanya kina inkino nyinshi kugira ngo agume afise inguvu nziza z'umubiri. Reka twashimire rero mwese mwashoboye kwa mubana natwe muri kino kiganiro cyo kuno munsi, naho butaha ku munsi wa gatanu tuza turaba uko bizoba vyifashe ndetse n'ivyavuye muri UEFA Champions League, duca no mu yandi makuru y'inyuma y'ibibuga ndetse murazi ko no muri ya mahiganwa 5 inkino zizoba ziriko zirabandanya ukuri kwamye.